bon ikintu cyambere no kugira ngo Yesu ashimagizwe mu gihugu cyacu muri generation ni revive donc ni réveil ni kanguro rije ya nigikorani kandi ngigo ko ndana publia nikorani kizoba itariki 19 zuku ku 11 nyene turimo ni kwa Mungu kikaba kizobera ku ishengero ryitwa Shekira Revival Church ni mu gatunguru udugu uva kuri kumutana ni kwizero ngera nk'iya gatatu udugu uva kumutana ahantu y'amashuri yitwa Ega nigikwani kizoba ku munsi nyene ahumva place mayumvise na ahantu yitwa Shekira Revival Church kukabarabara kaja ku Kagazi mu gatunguru benshi barahazi kizotangura igihe cy'isaha 9 cyateguye gute mu intumbe no gutanga amafaranga cyangwa no kwiyakira twitege kuzo tuje gutora amafaranga cyo kwatanga nibaza ko hamwe n'umwami nta kimwe kidashoboka ni kuyatanga muzoze mwakira amafaranga tuyakire mutamara ntitwikwegere mu buhe buri nibaza ko igihe cyose ijambo ry'Imana rivuze umuntu yakira umugisha ukora seho nikiko ndasuye kora musa ndabaramukije kandi ndabaye ikaze mu kino kiganiro nizere ko muguhe neza uri kurankurikirana mu kino kiganiro wogira ubuntu bwo kugira ngo ubeho uyu mwanya n'isaha ukaba uri muzima rero abandi batakibaho nizere ko ari ubuntu wagiriwe ndagoye kaze mu kino kiganiro nizere ko uza kuburi kumwe natwe umwanya tuza kumarana mu kino kiganiro kuri mikro muri kumwe na Mr. Igor asikari mwamaganira everyday mwabene biganiro hari wese mwambwiye ngo murankumbuye nizere ko mwaze kumbona namaze gushika kuri mikro tuganire umwanya mutuma kino kiganiro nizere ko inyuma ya kamera ni Master ni waje kugira ngo adufashe masanamu ameze neza amajwi abashikira ameze neza biza ko ameze neza rero nanjye ndagushimire wamaze kuya subscribe commentaire partage biraza ko bikenewe mwa kino kiganiro imbere ya kamera uragute kumwe n'umuchef ndamubaha cyane imbere ko mvuga biriko birangora kumwakira kuvyubahiro vyiwe cyane reka manda mwakire ndamuhikazerera manza ramusaba abakunzi bacu abakunzi biwe nizere ko nawe biza kuba bimuhimbara kandi biza kuba bibahimbara ndagoye kaze bose shalom yase nizere ko guwe neza cyane gose ariko nimba atari banga ushaka kuba waberewe Imana ishimwe cyane kubegwa ni ikintu Imana itanga nk'ingabire cyane ngira ngo bivana umuntu ego ni uvuze ingabire naho ngo ntibavyerekeye bose ariko ingabire twahawe twese mugabo kuyikoresha ni ku muntu ni bidepanda n'umuntu bivana n'umuntu ingene abishaka kubikora abantu badakunda babegwe hari abantu ndazi abantu yambaye amafime mvume ngo nta imvisoni yambaye costume imvisoni nibazi ko byose ari ingene umuntu akoresha ngabire gusa ni ya twese tugusanze mu kino kiganiro hari impamvu itumye tuje mu kino kiganiro naho tutarayishikira neza cyane kugira ngo tuganire gato cyane imbere ko tuja kusije nyayo mu byatumye dutegura kino kiganiro turashaka kumenya tugutahure gute ariko agukurikirana batahure nde I'm Derrick yeah evangelist preacher rapper thank you umuririmbyi umuvuga butumwa umurapper apana umurapper mu buryo bwa profile gospel hip hop turashaka kumenya ibintu wabitanguye gute kumva zo kubizana byose cyarimwe ubibamo gute ibi bintu byo kuba uvuga ubutumwa ukongera ukaba umurapper ukongera ukaba worship ubibamo gute mu gihe tuzi ko abantu bari mu ivyo bintu usanga umurapper atashaka kwinjira mu bya evangelisation nibazi ko umuntu wese yavutse ijya kabiri arico gikorwa afise hama ku ndirimbo naho ni muntu mbere kugira ngo ivyo bikorwa ndabishikane kure kuko indirimbo yashika kure gusumba ikindi kintu cyose indirimbo ashobora gushika kure gusumba ibintu byose none kumenga nta hantu ushaka kuba bisangiye canke ihuriro ri hagati yo kuba umurapper canke evangelisation kumenga ibi bintu harimo utuntu nyene tudasa hagati y'ibi bintu mu gihugu cyacu biracamengo biragoye ucamengo biragoye ariko sino birashoboka kandi si jeje nyene hari abandi benshi nturumva pastor ugasanga aranditse indirimbo isanzwe tu atari hip hop aho bitandukanye nuko je cabumva gusa ko ari hip hop sino birajanye birasa none ibi bintu wabitangure rimwe canke uguhimbaza kwawe ndiko ndavuga mu buryo bwa rap canke evangelisation ni gikuko watangure rimwe canke n'ikintu uvuga ati je natanguye iki hama ndasubira iki bizu kuno kubigenda kuno natanguye evangelisation cinje no muri hip hop yacambandanya na evangelisation nyene byose birasa nyene birajanya ndose kimwe ndakori ndose umwanya wa kimwe nkora kimwe naho ronse ariko mu buzima umuntu ashaka kuvuga ati je mu buzima ndi mwizi kategori zinezi muga hari ikintu ushaka gukunda gusumba ibindi tushaka kumenya ikintu ushaka gukunda gusumba ibindi mwizo poe zawe ukuririmba hip hop cyangwa rap evangelisation donc poe ukunda de plus que les autres
ni kuvuga inkuru nziza, to preach the gospel. Kuvuga inkuru nziza gusa nico kintu chama kima n'amahoro niyo meje kugikora, nico kintu kinanyohera cyane, nico kintu kinanyorohera ya. Donc nimba atari banga Derrick ari occupé n'iki Rappeur, donc inyuma yuko abo mu evangelisation, inyuma yuko kandi abo mu Rappeur, inyuma kandi abo muri rimfyi, nimba atari banga ari occupé n'iki? Ndi umunyeshuri. Umunyeshuri. Ego. Ubuzima bwo kuba umunyeshure ukongera ukaba mu Rappeur, ukongera ukaba mu evangelisation, ushima gute kandi kumenga hari utuntu nye tudupwe usanga bidasangiye, ugasanga umunyeshuri agenda utuntu twa dérangement, agenda utuntu bigenda gute kandi mu evangelisation? Bon, kwishuri hafise umwanya wa ko nibi bikorwa bindi bifise umwanya wa nko ma weekend simba ndi kwishuri boca niyo kipa cyane niki gikorwa cyo guserva umwami sino no kwishuri ndayibandanya kubikora bo nibaza ko gupreachinga ari kintu ukuvuga inkuru nziza ari kintu canje ca misi yose papa mbere y'ishuri kuko ni ibintu nisangamo no mu ishuri nisanga ndiko ndavuga inkuru nziza no mwibarabara no muhira ahantu hose. Ndashaka Derrick ampe testimony nk'iminota nk'ibiri kuma watanga iki gikorwa byagenze gute? cyo kuvuga inkuru nziza. Oya yamasije yawe kuririmba rap canke evangelisation byagenze gute? Bo ku rap na hip hop narayikunda nkiri umwana na bon abasanga ndiko ndabona indirimbo nyinshi z'abarundi abanyamerika recha nayo nagenda ndabikuriramo ku buryo nace nisanga nanje ndaho hantu nyene kuko ico ukunda kuraba nyene Imana yashobora gukoresha ikakivyazamo ingabiti. Turashaka turi imbere gato cyane kuko ko umuntu icari ateza kukigaragaza n'abandi bashobora kuba bavuga ati bwabone twabonye ko Derrick bimwe yakatubwira ntiyatubeshe. Ushaka turimba gato cyane tutahura icuri. I'm a visible party of invisible God. Let me confuse them until they receive Christ. Thank you. Oh, yura murandenganyije. Gasubiremo n'abandi bakadukwikana shaka kuvuga ati Derrick ntiyaduswatize. Yeah. I reached up like 6 p.m. and I back to home like 6 a.m. I don't give a shit cause I know who I am. Yeah, say D-E-R-R-C-K, no AKA, but call me Derrick. It could be okay. You know what it is? That's how it is. Tumushire mu prophète, tumushire mu evangelisation, tumushire mu Rappeur, tumushire mu rimba profane, tumushire he. Whatever. Mshaka. Kumenga aka kantu n'akabantu b'abastar. No ni ukuntu tumuntu nyene usanga ariko ari yirekura mu bintu byose ukisanzura. Twigire muri po nyezina ikiganiro twateguye. Turi hano kugira ngo abantu bose batahure nkuko tumaze imisi tuvyumva ku mazo social mbuga zitandukanye ko hari igikone cyateguwe n'uyu muvuga butumwa Derrick. Tuhabwe umuco umeze gute, twitahure gute abariko badukukana n'abatabizi batahure kino gikorane cyateguwe gute mu yihe ntumbero bigenze gute? Bon ikintu cyambere no kugira ngo Yesu ashimagizwe mu gihugu cyacu muri generation ni revive donc ni réveil ni kanguro rije ya nigikorane kandi ngigo ko ndana publia ni kwani kizoba itariki 19 zuku ku 11 nyene turimo ni kwa Mungu kikaba kizobera ku ishengero ryitwa Shekira Revival Church ni mu gatunguru udugu uva kuri kumutana ni kwizero ngira nk'iya gatatu dugu uva kumutana ahantu ari amashuri yitwa Ega ni gikwani kizoba ku munsi nyene umva place mwayumvise na ahantu yitwa Shekira Revival Church kukabarabara kaja ku Kagazi mu gatunguru benshi barahazi kizotangura igihe cy'isaha 9. Cyateguye gute muri ntumbero no gutanga amafaranga canke no kwiyakira twitege kuzoba tuje gutora amafaranga cyangwa kuyatanga? Bon nibaza ko hamwe n'umwami nta na kimwe kidashoboka ni kuyatanga nyene muzoze mwakira amafaranga tuyakire mutamara ntitwikwegere mu buhe buryo. Bon nibaza ko igihe cyose ijambo ry'Imana rivuze umuntu yakira umugisha so umugisha ukora se aho nikikoga uri kurakora kuko hari abantu bari kurakora no musa atamugisha bafise cyo kituma niyo baronka amafaranga nta kintu nakimwe bamarira mugabo ufise umugisha w'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo umugisha w'Imana uratungisha ko atamubabaro urimo. Gasubiremo umugisha w'Imana uratungisha ko ngo nta mubabaro urimo. Rero ico gihe mwebwe bon ni uje kuko igihe cyose Imana ivuze abantu barakira umugisha nico tumijambo y'amavuga ngo ndabahezagiye ni murondoke kumbe igihe cyose Imana ivuze abantu barahezagirwa twashaka kumenya rero ikigwana cyateguwe watubwiye aho kizobera ni tariki cyateguwe nande n'uyuhe mugwi bigenze gute? Cyateguwe n'umugwi witwa Huyos Perez sanzwe nagiriwe bakwe nk'abantu ndumwe mu barongozi bayo Huyos Perez
ego nitwe twawuteguye nuko bamwe tutari kumwe mu mwanya bariko bategura ibindi bon ivy'ico gikorane nyene mugabo narungiswe nyene kugira ngo shobore kugira mugane muryango huyo spares bisigura abana b'Imana bakuze huyo ni mature in the Lord abana b'Imana bakuze hama peres ni kigwa ni pare ni umugwa w'Imana w'abana bakuze nizere ko hazo hari evangelisation no guhimbaza hazo yego Yesu azamamazwa uko bitigeze kubaho vraiment yego azovugwa ubushobozi bwiwe bugaragariye mu ico kibanza abantu bitega iki bazobaje mu ico kibanza nk'abazo batumiwe bavuga ati twe turashitse muri iki kibanza twitega iki nabo bitega iki bon inge mvuge kino kintu nongome ukaza gushoka abantu benshi urashobora kuba warumvise Imana igihe kinini ariko uwo munsi uzobona Imana be there uyu munsi azobona Imana Imana izoba manifest vraiment nizere ko nka publication nongenda gutumire nawe ko uyu munsi wa Mungu bizari bihe byiza cyane na Derrick abatari bwumvire ngenda akubita bya bintu it will be no kazwara kajyo keza kugira ngo tubitahure bimeze neza rero numva no gushimira Derrick kuri kano kijya nako kano kajyo kezo mpaye kugira ngo tuganire ivyi kino gikorane canke ivy'ubuzima bwa Derrick vyinshi abatabizi bazobitahura kwico gikorane abatamuzi bazomutahura ndagushimira ushimira abantu bariko gukurekana Derrick ndashimiye abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro kandi anabatumira ku iyo tariki uko PhD Sunday ico gikorane nyene ni kwani kizogenda kirisubiriza ariko kuwo munsi nibaza ko ari opportunity ko no munsi wa mbere kizoba gitanguye PhD prophetic healing and deliverance nico kwani kizoba gitanguye mugabo wumva umuhigwe cyane n'umuntu yotangurana natwe uwo munsi nyene kwiyo evenement so muzohabe turabiteze cyane kandi twiteze ku bwiza bw'Imana muzoba buri hagati mubera bayo you are blessed maraheza giwe gose thanks very much ndagushimiye Derrick shimira urya cameraman ni do master yamayikora neza everyday imisi yose vyama imeze neza nanje Mr Igor aziko twama turi kumwe imisi yose namara bisanzura ko ibihe byose shimire Derrick shimire Aristeve niwe yatumye bimera neza kugira ngo amasana badushika ameze neza nongera gutumire kandi mbere ko ndangiza mwakino kiganiro nako mwakino gikorane kandi umanze usonde subscribe commentaire partage ni action sound ITV biraza ko bimeze neza Mr Igor turi kumwe everyday ciao ciao